Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Mu Burundi sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yahaye iminsi 3 runani rw'imigambwe Burundi bwa bose n'umugambwe CNL gusubiramo intonde bari batanze zabo zitoza mu matora ateganijwe hagati muri uyu mwaka. Mu runani babyakiriye gute? Mu runani Burundi bwa bose twashimye yuko sentare yadusubije uburenganzira bw'ushobora kwitaba amatora, uburenganzira twari twatswe n'umugwi seni. Muri aya makuru kandi turumva icyo u Rwanda ruvuga ko kubyo rusabwa na Amerika n'Uburayi byo kureka ubufatanye na M23 no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Mu Rwanda habaregwa mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi basabye ko umutangabuhamya umwe rukumbi ubashinja bose yamagazwa kugira ngo bamuhate ibibazo. Tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore mwiriwe mwese, ikaze muri amakuru yo kuri uyu wa gatatu turi ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa mbere. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya. Prime Ndikumagenge amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi hari mu biro bya BBC i Nairobi. Igisata cyo kuzimya imiriro i Los Angeles kivuga yuko atamahirwe namwe ahari yo guhagarika irandagata ry'umwe mu miriro 5 iriko iraka mu nkengera z'ico gisagara cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abantu baharurwa mu bihumbi mirongo bahunze ingo zabo mu gacimbiri kabakire ka Pacific Palisades. Ishure rikuru ryo muri ako karere rimaze kugaragara mu masinema menshi ririko rirasha kandi rizoguma ryugaye cyo kimwe n'ayandi mashure atari make aho no muri Malibu vyegeranye. Ijoro aho muri ico gisagara ca Los Angeles ryaranzwe n'ikirere carimwo ibara ry'ikibengebenge c'umuriro. Abantu barenga 1000 bazimye umuriro barungitswe gufasha, akenshi bavuye mu zindi ntara, ariko kuri wa gatatu bivugwa yuko hari iyindi miriro mishasha yadutse. Ibihugu vya Buraya birabandanya kugira ico bivuze ku majambo ya vuba ya Donald Trump kuri Greenland, intara yigenga yegukira igihugu ca Denmark. Uwaherutse gutorwa ngo abe umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika yongeye kuvuga ko ashobora gukoresha inguvu kugira yigarurire iyo ntara. Bimwe mu bihugu vya Buraya vyerekanye ko bitibaza yuko ivyo yobikora. Denmark yavuze yuko imiryango yuguruye kugira ifashe Amerika gushika ku nyungu zayo muri Arctic, ariko Ubudagi bwavuze yuko imbibe zidashobora guhindurwa ku nguvu. Umushikiranganje w'Ufaransa ajejwe imigenderanire we yabonye ko amajambo ya Trump asobanuye ko hagarutse itegeko ryuko akaruta kandi kakamira. Avugira kuri Radio France Inter, Jean-Noël Barrot yavuze ashimitse kwishiramwe rya Buraya ritazokwemera ko hari igihugu gitera imbibe za Buraya. Ese nibumbajije ko nibaza ko Amerika izatera Greenland, igisubizo ni we. Twaba twinjiye mu gihe tubona yuko hagarutse nka wa mugani ngo akarusha kandi karakamera. Yego. Rero ibyo bivuga yuko tugomba kwemera guterwa ubwoba, ko tugomba kureka ubwoba bukatwica. Birumvikana ko ari oya. Nta nari mu muryango w'umwe bw'Uburayi wareka igihugu cyari cyo cyose ku isi uko kimeze kose kuvogera ubusugire bw'imbibi zawo. Turi umugabane ukomeye, tugomba gukomeza kwiyubakamo imbaraga kandi tugomba kuba maso, kuko hari amabwiriza amwe twafashe, gusa tugomba gutera intambwe imbere tukajya kure. Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yavuze ko ingingo ngederwa koko imbibe zidashobora na rimwe guhinduka hakoreshejwe inguvu ikora ku bihugu byose biba binini biba bito.
Sentare nkuru muri Kenya yahamagaje umukuru w'igipolisi ku rwego rw'igihugu kwitaba gusambishwa ku bijanye n'inyuruzwa ry'abantu ryateye uburakari mu gihugu. Yategetswe kuzorenguka mu mpera z'uku kwezi kwa mbere canke naho ace yagirizwa ivyaha byo kugaya sentare. Abantu bakiri bato baharurwa mu mirongo baranyurujwe bagumizwa ahantu atawuzi iyo bari kuva habaye imyerekano yo kwiyamiriza leta mu kwezi kwa gatandatu. Igipolisi kirahakana kuba carabigizemwo uruhara, ariko abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga yuko vyakozwe n'abantu bo mu nzego zijejwe umutekano, igipolisi kibizi. Aya makuru mwumva na ya BBC. Mumenyesha makuru Cecilia Sala yagarutse mu Butaliyano inyuma yo kurekurwa na Iran. Yari yafashwe hafi mu ndwi zitatu ziheze mu rugendo yarimwo rwo kurondera makuru i Teheran. Umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Giorgia Meloni yavuze yuko yarekuwe biciye mu nzira y'imigenderanire n'ibikorwa vy'igendereza, ariko nta donido yatanze. Hari impungenge ku wundi munyamahanga afungiwe muri Iran, Umufaransa-kazi Cécile Corle. Amagara yiwe bivugwa yuko aguma yunyuka. Video ngufi n'amafoto menshi vyashizwe ahabona vyerekana umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Belarus yaramaze umwaka n'igice afungiwe ahantu atanumwe yararekuriwe kumubona. Nico kimenyetso ca mbere ko Viktor Babariko akiriho. Yafashwe mu 2020 imbere yuko haba amatora y'umukuru w'igihugu, aho yategekanya guhangana na Alexander Lukashenko amaze imyaka myinshi ku butegetsi aho muri Belarusi. Kuba ayo masanamu yashizwe ahabona bishobora kuba bigamije kwibutsa abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku mugaragaro ibishobora kubashikira. Ni inkuru ya Sarah Rainsford mwumva mu ijwi rya Siriake muhawe nayo. Babariko ni muzima. Uko niko abakunzi b'umunyepolitiki atavuga rumwe na leta bakiriye amasanamu yiwe ari mwibohero, ayambera mwerekana mu co bise imisi 630 yo gusinzikarizwa ubuzima. Viktor Babariko yafashwe igihe yari karagereza guhangana na president wa Belarus Lukashenko atwaza umukazo mu matora y'umukuru w'igihugu. Cyo kimwe n'izindi mfungwa za politike yarahawe n'ibindi bihano bikomeye cyane, nta guhamagara, nta kwandika ikete canke kugenderwa mwibohero. Ayo mafoto yagaragaye akanya gato imbere yuko haba ayandi matora y'umukuru w'igihugu, mu gihe atawutavuga rumwe na leta agaragara ari ku gakarata k'itora. Hari inkuru zivuga ko abapfunzwe bahatirwa gusaba imbabazi Lukashenko imbere y'ayo matora kugira abarekure nawe agaragare nk'umunyembabazi. Ndangirize kuri no nkuru yo muri Finlande, aho abategetsi bavuga yuko batazorekura ubwato butwara ibitoro bukekwa kuba aribwo bwononye insinga z'amatara no gutuma tumanako zari hasi mu nda y'ikiyaga ca Baltic gushika bukozwe neza. Abagenduzi bagize igihe bariko barasuzuma ko Eagle S bumeze neza kugira ngo bushobore kubandanya ingendo zo mu mazi, inyuma yaho ubwo bwato bwari butwaye ibitoro vy'Uburusiya bufatiwe mu kwezi guheze. Inanga yabwo yatowe kuwa kabiri, bikekwa ko ariyo ikoreshwa mu guca izo nsinga. 8 mu bagendesha ubwo bwato ntibarekuriwe gufata ingendo. Jacques urakoze Prime ndi ku magenge. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyatangurire mu Burundi, aho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yahaye iminsi 3 urunani rw'imigambwe Burundi bwa bose n'umugambwe SNL gusubiramwo intonde bari batanze zabuzitoza mu matora ateganijwe hagati muri uyu mwaka. Urwo runani n'uwo mugambwe bari bituye iyo sentare inyuma yaho urwego rujejwe amatora seni dusohoreye intonde zabemerewe kuzitoza. Burundi bwa bose na SNL bagasanga ntibariko. Seni yari yasiguye ko Burundi bwa bose batari bubahirije ingingo zimwe zo mwitegeko rigenga amatora n'irigenga imigambwe. Ni inkuru ya Shidas Yihundi Mpundu ibujumbura. Kuba sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ibwiruna ni Burundi bwa bose n'umugambwe CNL gusubiramwe intonde bari bashikirije, bisigura ko iyo sentare yahaye ukuri umugwi seni ujejwe amatora mu kwanka intonde za mbere. Urunani Burundi bwa bose rwari rwahoweko ku ntonde zarwo rwari rwashizeko amazina y'abantu batari mu migambwe irugize n'abayoboke b'uruhande rwa Gaton Rwasa yatswe ubutegetsi bw'umugambwe CNL, ariko naho yacanyemo n'uruhande rwamukoye rukaba rutarafuta muri wo, nabo nyene bakaba batarawivanamwo. Kubirabo umugambwe CNL bwawo seni yari yasiguye ko kutemera intonde zawo yisunze ingingo y'8 y'itegeko rigenga amatora mu gace kayo ka mbere kavuga ko ku rutonde rw'amazina y'abitoza ku bantu batatu bakurikirana atabarenga babiri
baba basangiye ubwoko kandi muri abo hagategerezwa kubamwo nibura umugore umwe. Ivyo ngo intonde za CNL zikaba zitari zavyubahirije. Gildas Yihunda Impundu, i Bujumbura. Twashatse no kumenya icyo mu runani Burundi bwa bose bavuga kuri icyo cyemezo cy'urukiko, maze mvugana n'umuvugizi warwo Kefa Nibisi. Mu runani Burundi bwa bose twashimye yuko sentare yadusubije uburenganzira bw'ushobora kwitaba amatora, uburenganzira twari twatswe n'umugwi seni, kuko yasabye yuko twosubiramwo gutunganya intonde ukundi gusha, bigatuma dushobora gusubira kuja mu mahiganwa nk'uko twari twavyipfuje. Ku bwacu rero turashima ko sentare yaturekuriye ko babasabye gukora intonde nshya. Muzabikora? No, iyi ngingo ifashwe n'iyi sentare yubahiriza ubwira shingiro, aba ari ingingo ntabanduka, nta handi hantu umuntu ashobora gusaganiriza ngo yunguruze. Urumva iyo umuntu adakurikije ingingo yashizweho n'iyo sentare aba ahisemwo kutaja mu matora. Twebwe rero ko twifuza yuko tuja mu matora, abarundi bose bifuza ko ibintu bihinduka mu gihugu nk'abatora, ni ngombwa yuko dukurikiza ingingo zafashwe n'iyo sentare. Hanyuma se mufite umwanya uhagije wo kubikora? Igihe twashinga urunani twabikoze mu minsi mike cyane, turabishobora. Twagiye gutanga intonde z'abitoza haba amakomine no mu ntara, cyane mu makomine ho mu kiringo c'umunsi umwe gusa, twaraye twemerewe. Ivyo rero vyo gukora ku mwanya muto turabimenyereye, nta kizobuza yuko n'irya minsi baduhaye tuyubahiriza tugakora intonde kuko sentare yabidusabye. Hanyuma harimo ikibazo cy'uko mu ntonde mwari mufite mwari mwashyizemo amazina y'abantu bari muri seneri. Ibyo byo mugiye kubikurikiza mu bavanemo? Nababwiye yuko kugira ngo bizorohe yuko dushobora kwitabira amatora, ubwa mbere ho twebwe maze ko twashizemo abantu, sinova ko muri seneri, nova ko arabahora muri seneri ko bamaze ko bari ku ntonde zacu ntibari bakiri muri seneri. Mugabo tugiye kuraba ingene seni hamwe na sentare yohereza ubwashingira ingene babisomye, dusanga ntitwibonye kumwe. Ico ntitwovuga ngo caratunezereye ko twagomba yuko tugumana, ariko uko bigenda kose ni ngombwa tubahirize ingo ya sentare. Muzabavanamo rero mushyiremo abandi? Tuzokurikiza ingingo ya sentare nk'uko yanditse. Kefa Nibizi. Mu makuru yacu y'ejo twabajejeho inkuru ku matangazo abiri yashyizwe ahagaragara n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika asaba umutwe wa M23 kuva mu mujyi wa Masisi wigaruriye mu mpera z'icyumweru gishize. U Rwanda narwo rusabwa kureka ubufatanye na M23 no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Twashatse kumenya icyo u Rwanda rubivugaho, maze mvugana na Minisitiri warwo w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe. Ibyo amatangazo twarayasomye nta gishya kirimo, ariko icyo tuvuga ni uko hari ibintu bigaragara mu matangazo yirengagiza. Icya mbere no kubibutse ibijyanye no guhungabanya ubusugire bw'igihugu cya Kongo, ari uko M23 ifashe ahantu hakomoka n'ubundi abaturage baho, abaturage irengera, abaturage b'abarwandafone b'abatutsi, abenshi n'abo muri karere ka Masisi. Ariko igihe cyose iyo teritwari yari ifitwe n'abajenosideri ba FDLR, yaba Amerika yaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ntabwo byigeze bisohora amatangazo yamagana. Ikindi kibazo cya kabiri ni uko muri aya matangazo yose, cyane cyane itangazo ry'umuryango w'Uburayi bwunze ubumwe, nta na hamwe bavuga ibyerekeye abacanshuro b'i Burayi. Aba bacanshuro b'i Burayi baje baturutse mu bihugu by'umuryango w'Uburayi, European Union, kandi bakaba bafanya n'imitwe yitwaje intwari irimo FDLR, irimo Wazalendo, irimo za Nyatura, kandi icyo gihe nta na rimwe turabona itangazo rya European Union ryamagana abo bacanshuro. Rero ni ikibazo gikomeye, twe twaba dusaba ibyo bihugu n'iyo miryango mpuzamahanga ko niba bashaka ikibazo cy'iburasirazuba bwa Kongo gikemuka, ko bareba iki kibazo cyose mu nguni zose, ni ukuvuga ibibazo byose bijyanye n'imizi y'iki kibazo cy'intambara, ariyo ihohoterwa ry'abatutsi b'abanyekongo bambuwe ubutaka bwabo na FDLR. Hanyuma kugira ngo bitakemuka rero bikaba ari ngombwa yuko haba imishyikirano hagati ya guverinoma ya Kongo n'imitwe y'abanyekongo.
hanyuma se bino bihugu bya rutura bisaba u Rwanda ngo byo kureka ubufatanye rufitanye n'umutwe wa M23 no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo, ibyo u Rwanda rwiteguye kubikora? Icyo navuga ni uko aho kuvuga ibyo bari bakwiye gusaba ingabo za Kongo na guverinoma ya Kongo guhagarika ubufatanye n'umutwe w'abanyamahanga, umutwe w'abajenosideri wa FDLR wigaruriye ubutaka bw'abanyekongo. Aho ngaho niho hari ikibazo, kuko iyi M23 ihagarariye abanyekongo b'abarwandafone, abanyekongo b'abatutsi, aho bari ni iwabo ku butaka bwabo. Mbumvise neza rero ntabwo u Rwanda rwiteguye gukora ibi ngibi bisabwa na bino bihugu bikomeye? Ibyo ngibyo ntacyo badusaba mbere na mbere. Hariya hari umutwe wa M23 niba bagira icyo basaba uwo mutwe wa M23, ariko ntacyo basaba u Rwanda. Twebwe icyo twifuza, kandi byanditsemo mu matangazo basohoye bavuga ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Byanditsemo ntabwo ari bishya, niyo mpamvu ari ntacyo badusaba twebwe, ntacyo bagomba kudusaba, kubera ko uriya ni umutwe w'abanyekongo wa M23. Twe turi igihugu cy'u Rwanda, ariko twebwe icyo tuvuga ko dufite ibibazo by'umutekano biterwa n'iyo FDLR, umutwe w'abanyarwanda w'abajenosideri ukorana n'ingabo za Kongo. Aho ngaho niho bagomba kugira icyo basaba guverinoma ya Kongo kugira ngo ihagarike ubufatanye n'uwo mutwe, kuko ni ukohotera abatutsi b'abanyekongo ukaba unamenasa ubusugire bw'igihugu cyacu. Muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, abayobozi ba bino bihugu bikomeye bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika murahura ndetse mukaganira kuri kino kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi bashyize muri ano matangazo yabo, iyo muhuye imbona nkubone barabasaba mubasubiza iki? Ibyo maze kukura n'ibyo mbabwira. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tujye mu makuru yerekeranye n'imanza. Abaregwa mu mugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda basabye ko umutangabuhamya umwe rukumbi ubashinja bose yahamagazwa kugira ngo bamuhate ibibazo. Boniface Nzabandora ubashinja avuga ko yari yitabiriye amahugurwa yo kwiga uko abantu bahangana n'ubutegetsi bw'igitugu mu nzira y'amahoro kimwe n'abandi, gusa ngo yaje kwitandukanya nabo ndetse abafata amajwi nk'ikimenyetso nyuma yo kumva ko bari bafite imigambi itari myiza. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa ukurikirana iyi nkuru mu rukiko. Uwitwa Jean Claude Ndayishimiye niwe wihariye umunsi wose yisobanura, yemeye ko yitabiriye amahugurwa nubwo atayakurikiranye yose kubera impamvu z'akazi. Yavuze ko yatanze ibitekerezo muri aya mahugurwa, cyakora ahakana umugambi wo guhirika ubutegetsi. Havutse impaka mu rukiko ubwo Ndayishimiye yavugaga ko ubushinjacyaha budafite impamvu zihagije zo kumuzana mu rukiko. Ngo ibimenyetso by'amajwi bigaragazwa n'ubushinjacyaha ni ibicurano. Iyi mvugo ikaba itashimishije umucamanza, wavuze ko itesha agaciro uruhande rw'ubushinjacyaha. Ubwo yasabwaga guhindura iyi mvugo, Ndayishimiye yavuze ko ayitsimbarayeho ndetse abisubiramo ubugira gatatu. Gusa yaje kuva ku izima, avuga ko ahinduye imvugo ye ariko bisa naho abihatiwe kubyemera. Yaba we ndetse n'umwunganira mu mategeko Gatera Gashabana bavuze ko amahugurwa atari icyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko bufite ibimenyetso by'amajwi bwahawe n'umutangabuhamya Boniface Nzabandora. Gusa uyu mutangabuhamya wakunze gukurura impaka mu rukiko n'ubu yongeye gushyirwa mu majwi. Ndayishimiye yavuze ko uyu atagomba gufatwa nk'umutangabuhamya, ahubwo ko yafatwa nk'amaneko wari wihishe mu bandi. Nzabandora ngo niwe wari wifuje ko aya mahugurwa abaho akagenerwa abayoboke b'ishyaka Darfa Umurinzi ritarandikwa. Uyu mutangabuhamya ngo yari icyegera cy'umukuru w'ishyaka Madame Victoire Ingabire. Ndayishimiye yavuze ko ubuhamya bwa Nzabandora budakwiye guhabwa agaciro, ngo niwe wifuje aya mahugurwa, nyamara we akaba adakurikiranywe mu gihe ariwe wa mbere wari kuyaryozwa niba ayagize icyaha. Ikindi ngo nuko amajwi yatanze nk'ibimenyetso yafashwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi akaba yarahinduwe kuko nta jwi rya Nzabandora ryumvikanamo, nyamara nawe yari mu mahugurwa. Kimwe n'umwunganira Gatera Gashabana, Ndayishimiye yasabye ko uyu mutangabuhamya yahamagazwa ndetse n'urukiko rurabyemera nubwo igihe azazira mu rukiko kitaratangazwa. Mu bantu benshi bitabiriye iri buranisha narabutswemo Madame Victoire Ingabire ukurikirana urubanza nk'abandi bose.
gusa we ntabwo ari ku rutonde rw'abaregwa nubwo ishyaka rye rigaruka kenshi muri uru rubanza. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Dukomereze mu makuru y'imikino tugezwaho na Yves Bucyana. Mwireho neza amakuru y'imikino nyahere mu Bwongereza. Imikino ya kimwe cya kabiri ibanza mu guhatanira igikombe cya Carabao, ikipe ya Arsenal ikinira iwayo ku kibuga cya Emirates yaraye ikubiswe na Newcastle ibitego 2-0. Rutahizamu wa Newcastle Alexander Isak yongeye kwigaragaza ubwo yatsindaga igitego cya mbere. Uyu rutahizamu w'imyaka 25 ukomoka mu gihugu cya Eritrea ariko afite ubwene gihugu bwa Sweden, amaze gutsinda ibitego 14 mu mikino 15. Hateganyijwe umukino wo kwishyura uzabera ku kibuga cya Newcastle cya St James's Park tariki 5 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu munsi mu ijoro harakinwa undi mukino ubanza wa kimwe cya kabiri. Tottenham ihagaze nabi cyane muri shampiyona irakira Liverpool ku kibuga cya Tottenham Hotspur. Ni mu gihe ikipe ya Tottenham itangaza kongerera kapiteni wayo Son Heung-min amasezerano y'umwaka umwe azagera muri 2026. Son yari mu ikipe ya Tottenham yageze ku mukino wa nyuma wa Champions League muri 2019. Spurs icyo gihe yatsinzwe na Liverpool ariko na nubu Son ntaratwara igikombe ari kumwe na Tottenham. Mu mukino wa tenisi icyamamare Novak Djokovic yakoranye imyitozo ya mbere n'umutoza we mushya Andy Murray. N'ibintu abantu benshi batashoboraga gutekereza mu mezi make ashize, ariko ubu birashoboka ko ari kimwe mu biri gukurura abantu benshi mu gihugu cya Australia kubona Novak Djokovic n'umutoza mushya Andy Murray bakorana imyitozo hamwe i Melbourne bwa mbere yuko irushanwa rikomeye rya Grand Slam ya mbere ya 2025 ritangira ku cyumweru. Soreze kuri Didier Deschamps, umutoza w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, yatangaje ko azasezera ku gutoza ikipe y'igihugu y'Ubufaransa nyuma y'igikombe cy'isi cy'umwaka utaha kizabera muri Amerika, Canada na Mexique. Uyu mutoza w'imyaka 56 ni umutoza umaze igihe kinini mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, yatangiye gutoza kuva muri 2012. Ni nawe mu Faransa wenyine washoboye gutwara ibikombe bibiri by'isi, kimwe ari umukinnyi muri 98, ikindi ari umutoza muri 2018. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino ya mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana. Nongereho ko ikipe ya West Ham hano mu Bwongereza yirukanye umutoza wayo Julen Lopetegui umunya Espanyol nyuma y'amezi 6 gusa ahawe akasi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye Haki, meze neza? Yego meze neza Kiri. Gusa hari icyo nshaka kukubwira. Nakomaze igihe kitari gito nshaka kukubwira. Ugashaka kugira icyo umbwira ugatinda kandi turi kumwe. Shaka nguteze amatwi y'umubiri n'ay'umutima. Agi, niki ushaka kumbwira ukababwa mukobwa mwiza? Ni 12:45 kuri BBC. Tukomereze mu kiganiro cy'abari n'abategarugori umunsi mwateguriwe na Siriake muhawe nayo. Ndabaramukije amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro c'abakenyezi. Kuri uyu mugoroba tuyagana Antoinette Munezero, umumenyereza w'umugwi nserukiragihugu w'abakobwa n'abagabo muri judo. Muri urwo rukino ageze ku rugero rwa ceinture noire deuxième dan. Uwo mukenyezi aratubwiye ingene yatanguye kuja muri urwo rukino yinyegeje muhira bamubuza nuko yagiye aratera imbere gushika ashingwe ayo mabanga. Atangura atubwira aho yatanguriye kuja muri judo. Umukino nawo tanguye kuva 2014 ahantu muri club yitwa Ingabo Judo Club.
ico gihe abakobwa bari batanguye kuyitabira cane. Abakobwa twari bake cane gose kwa mu gihugu cose twari abakobwa 8. Ubivuze mu cyari kugiye gukina judo bavyakiriye gute? Cyo muhiri wacu nibavyemera namaze imyaka 3 nkina batavyemera mbwa cyo mikino siyo naravayo bakankubita ariko asubira ariko aranabikunda. Ukagenda winyegeje? Nagenda ninyegeje n'ikimono sinakibika muhira. Wakibika? Nakibika kundi mugenzi wanje twakina nabi imbere yacu. Hanyuma urabandanya? Yego ndamandanya gusa muri abo bantu bose tuvukana nanishigikiwe n'umuntu umwe ntibavyemera ko aje mvuka n'abahungu gusa. Mama wanje kandi umva yabamfitiye impuhwe. Hanyuma warabandanije mbega ku rwego rw'igihugu canke n'ahandi wagiye urahiganwa byagenze gute mu marama? Mu karere ka East Africa narashoboye gutahana ikibanza ca mbere imyaka yose nakinye. Imyaka ndi kuvuga imyaka ingahe? Narashoboye kugira ama competition indwi imyaka indwi nyene ya East Africa imyaka yikurikirana narashoboye kuronka ikibanza ca mbere nta muntu yigeze akintwara. Muri Afrika naho narashoboye kuronka ikibanza c'indwi kandi bwari bwo bwa mbere Burundi bushoboye kuronka qualification. Qualification bavuga umva haba hari ama competition haba ari ibihugu vyinshi haba ari ibihugu nka 50 uronse umukinyi basashoboye kuronka ico kibanza c'indwi Burundi buravuga ko bwagiye muri competition ariko takironse umva biba vyiswa ko mutaje. Yego ariko mbere nka mama wawe ku mukobwa birose ukina judo umva mama wanje bamfitiye impuhwe kuba ashobora kumvuna ariko barakwigisha ukuntu ushobora kugwa hasi ntuvunike. Uyu munsi umenyereza umugwi serukira gihugu ni ukuvuga umugwi serukira gihugu w'abakobwa? Menyereza bose abahungu n'abakobwa. Ivyo birakorohera? Yego biranyorohera kubera ni ibintu nkunda kandi ukuntu twakuze muri judo turubahana. Ndabona wambaye impeta mbega urubatse? Yego ndubatse. None ivyo kusanga bamwe bavuga ati cyane umubahuka ninge nabonye afatana mu mako. Je ntivyamugoye ko rasanzwe nakunda inkino kandi niwe aransapotinga gose arantera intege. Hanyuma none uwo mugabo wawe wewe ntabamuteye ubwo ati ujya uramuzi? Bejo barabivuga ariko ko rabanzi barabimubwiye? Yego barabivuga ariko urumva ko nyene uba wikwegeye ariko muri judo baratwigisha kubahana nico kintu cyambe twiga turubahana kandi kirazira kuzuragenda uragwana ahantu hose ubonye ngo kina amajido n'amakosa. Hanyuma bumvise nabo ngo umenyereza mu giserukira gihugu w'abahungu kandi we uri umukobwa urabona n'abantu rimwe nabo bafise inguvu urabona ko nyine n'abantu baba bakomeye baribaza ati ujya bigenza gute? Je ntibingora kubera muri judo murubahana na gatonya ubona ati ni gatonya karandusha ibiro ariko hari igihe kaba kakurusha ubumenyi hari ibintu byinshi nzi ego si byose ariko haro bimwe nzi shora kwere kundi muntu aje no munsi canka amaze nk'imyaka 5 ndamurusha gutonda namutanze gukina. Biroroha gufatanya ivyo bintu ndebe n'ibikorwa byo mu rugo? Ego nta kigo ibintu byose bisaba ko wipanga ukamenya ati kinda gikora muri uyu mwanya ikindi naco nkagikorera kuri uyu. Ubu judo mu Burundi yifashe gute? Judo mu Burundi turifashe neza nahatari cyane gose ariko ubu duserutse tukagenda mu mahiganwa abantu bose baratubaza ati mugira he y'amantrainement mugira mu Burundi ntibavyumva ko aramara ko hariho handi hantu tugeze kurusha imyaka yindi yaheze dusohotse tuzana amamedaye ushoboye kuronka ikibanza ca mbere urazi ko bakuririmbira indirimbo ihayagiza igihugu kandi biraryoshye cyane iyo muserukiye igihugu ukumva bako barahayagiza igihugu canyu. Hari n'abantu bakubwira ati je mu Burundi sindahazi n'amajahe kandi ndakubereka ku makara. Hari ingorane mufise? Ingorane ntizobura turifuza gusa kugira ama competition menshi ashoboka abadutwara badusabire turifuza kuja mu yandi mahiganwa ari imbere ko ari imyaka ine mara imyaka ine uri kuritegura ivyo byose bisaba ama competition menshi ashoboka kugira dushobore kuronka benshi bashobora guserukira igihugu bakaba karisi. Yego urakoze cyane. Nakoze namwe. Ikiganiro c'abakenyezi cy'uyu munsi ikigaruke ngaha naho ubutaha mwari kumwe na Siriake muhawe nayo. Mu gusoza reka nsubiza ijambo Pwimendi ku magenge atubwire nk'ebyiri muzikomeye muzivuga muri kano kanya. Yego Jacques umukuru w'igisata c'abazimya umuriro muri Los Angeles igisagara cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga yuko ababa muri ico gisagara bose bageramiwe n'imiriro imaze gutuma abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ingo zabo. Na igihugu ca Misiri cerekanye bishasha biherutse gutorwa mu bintu vyakozwe canke vyasaruwe kera haraheze imyaka ibihumbi n'ibihumbi birimwo ibintu by'ibisarurwa by'ubwiza ntangere byo mu ngoro y'intatemwa y'umwamikazi Hatshepsut.
Ange nakongeraho prime ko mu karere mu Burundi sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yahaye iminsi 3 urunani rw'imigambwe Burundi bwa bose n'umugambwe SNL gusubiramo intonde bari batanze z'abazitoza mu matora ateganijwe hagati muno mwaka mu Burundi. Ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva ku bahanga b'ijyo mahari Chris. Makoze cyane kwitamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu mutumvize kuri radio munayasanga rwa kwacu kwa internet BBC gahuza akadomako. Thank you.